amahera y'umutipe musohokana nayo iwawe. Amahera yawe nayo iwanje, muga amahera y'iwanje sa iwawe. Abyumva? Rero turakeneye iyo affection nyene twama dushaka ibintu by'abandi. Twama tubishaka nyene bibi by'iwacu mu biduhe. Kandi turinde kubisaba mwibwirize muduhereze. Haize imisi igera kuri haize imisi mengi 3 nyamba tarine. Postinze Mr Champagne. Cyandika amajambo ngo I miss you. Abantu benshi bakibona Champagne agupostinga bari baza ati ni Champagne ari ngarakwishirako. Gusa bakibona irya post bacha bavuga ati kumbe ba bantu rero bya bintu nivyo bari mu rukundo. Tubwire urukundo mu rurimo we na Champagne bimeze gute? Man nasanze urukundo rutugira abafu. Apana bukebuke. Gahya twasanze no kugira abana beza naco byatumariye. Wakadiki kumutima uzaba wowe iwawe niho nshaka kuguma nibera ubuzira herezo turi kumwe niyo ntabuwawe nagumye nkusanga amwe kurigariba kuko nkukunda rusumba inyenyeri rutemba nkaryariba Iriba niyo ndirimbo iri out. Turashaka kumenya ufise indirimbo nyinshi ziri out ariko ibiteramo si vyinshi mbega bipfira hehe? Ni management yawe bipanga nabi n'abantu batakuyumvira ko cyangwa usaba inoti nyinshi? Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri ya Gatech TV. Uyu munsi twatewe iteka ryo kwakira umurondikazi, umuririmvyikazi, umwigeme, umurondo, umuzwezwanzu bamwita KELLYNA. Ni umukobwa wa mbere agezweho mu muziki. Afite indirimbo nshasha yitwa Iriba. Yeruka no kudukoma iyindi yitwa Panadola, Cinema, Gotomera. Imbere ko tugera ku Iriba rero turaza kuza kuri Gotomera atubwiye ngene nahimiriza abantu kunywa inzoga. Ndakwakira cyane KELLYNA. Abaza cyane kunyakira. Umeze neza? Meze neza nawe. Nanje meze bon. Twana ni fresh. First of all, you look so good. Thank you. Kuva hasi gushika hejuru. Jordan 1. Ntantaro nitwa bigaruka ko ishati, imishatsi ariko uri mu buzima buzimvye KELLYNA. Shamu tazobeshera abantu buryo musanga muriko muratwicira. Kishkuri ubuzima bayemo sose umugore wese yobuhandoringa. Umeze neza ariko namahoro. Amakuru yawe sha ni meza bro. Je nkikubona usohoye igya ndirimbo Iriba kibazo cyambere cyaciye kizi rya muhungu wari ufashe mu mutwe niwe mukunzi wawe bimeze gute? Oya tuba turi mu kazi so mukunzi wanje. Kaya nakazi kaba kaduhuta. Feedback y'Iriba imeze gute? Iriba sambona kabaguye neza ko yengera abantu benshi muri iyi minsi bari mu nkundo ntumbaza ibintu barimo. Ese uri murabimiriza kubijamo? Nase mbona umpengo zarabishe. Wabonye inzoga zobaboreza. Ucivuga ati va mu nzoga za mu rukundo. Tugaruke mu rukundo. Kubera iki guhimiriza abantu kunywa inzoga? Sinabahimiriza kunywa inzoga afite navuze gotomera. Ushobora kugotomera amazi, amata, inzoga, ifanta, gotomera ico ufise. Kugotomera umva cyari cyo kirundi. Kugotomera voilà. Nyarutse ugotomere nyamba ari yonzo gikubareze ushaka bibagire niyo utaha. N'amata urashobora kuyagotomera. Okay, nta gihe kinini umaze muri uyu mwuga wo kuririmba. Ndashaka utubwire ama challenge umaze guhura nayo kuvuga utifuza yuko hari nk'undi muntu azoza inyuma yawe yohura nayo.
akomeye ama challenge sha biragoye biragoye nabone bazi babibona ivyo bipfurije ari bazi babibone mani ega biragoye ibintu mu buzima ko bironka vyoroshe ifo gusuragoringa nyene ubone yuko atakintu kiza mu buzima coroshe nuco ubana n'agaciro kacu yego niho ucubaha uvuga ati ikintu caramvunye yego ariko bibira akabanga nka kamwe canke tubiri nk'umuntu wabatanze gushika muri bino bintu ico nababwira coco ni bamanze bagire iyo self confidence muri bo hama bagire kandi amaguru yagumize hasi bige kugumiza amaguru hasi no kubana n'abantu kandi ari abantu bari credible yego umaze igihe kitari kinini mu muziki ariko izina ryawe ni rinini ibanga ukoresha ni irihe Imana gusa tu kuko simbona yuko mba nkoze kurusha abandi canke abona sanzeho gusa umuntu wese n'umwanya wiwe namusi bishobora kugenda neza ivyo ukabona nyene ndi planse canke ukabona waje buke buke ejo nyene uraduza utazi impamvu rero ibintu byose ni timing ni iki kintu kimaze kuguca intege mu muziki kuburyo uvuga ati iki kintu kweri yaba ndi umunyantege nke nociye nk'uwo muziki kintu trombe Ciao, umuziki ufite utuntu twinshi twawo mugo wimaze kutumenyera urabifata nk'ibisanzwe tubwire nitwa nshaka kumenya amakritike si mabi mugana yarafasha kuko nta muntu yo kwama gutera amashurwe urumva amashurwe bama gutera amashurwe ivyo bintu biragoye kweri yes fo yuko no kumenyera amakritike gusa nyene nayo ibintu usanga bije kukuremera atavyo kwama mo vraiment ego exactement go précise ati nibi biragoye ngo nyene harabaho utuntu nyene ubona ati utuntu tudefi kweri ego haize imisi igera kuri haize imisi mengi 3 nyambatarine postinze Mr Champagne cyandika amajambo ngo I miss you abantu benshi bakibona Champagne agupostinga bari baza ati ni Champagne ari ngarakwishirako gusa bakibona irya post baca bavuga ati kumbe ba bantu rero vya bintu nivyo bari mu rukundo tubwire urukundo mu rurimo we na Champagne bimeze gute ibyanje na Champagne nyene biri flou sani hagira kiboneka nyene gihari ubwo ati ikintu kirafatika muzokibona sino ubu nta makuru afise kwiye noba Rega nshobora nawe kwandika ati I miss you kabona ndadutse ndanditse ati I miss you kandi si bibi uca uvuga ati ngo ndakumbuye ko tujana kuri ryari tuvuge ko iriba wayiririmbye Mr Champagne biragoye ico umuntu agize agisigure kica kiba kirekire ngo ubuye guhita ndagisigura cyo fata umwanya mu mwanya ibintu byose mudobibona ko bipanze okay Mr Champagne avuze iki mu buzima bwawe umuntu nubaha kandi man ni umutipe ari hambo cane arakundana ego back in days akikwandikako avuga ko gukunda wari umuzi canke wamubonye kurajya amapost nawe utangara mu bandi Champagne na ndamuzi Champagne nani yakora indirimbo na Fizo ijya ndirimbo n'indatobayiti I mean mwari mumaze guhura ku buryo muvugana canke wabonye irya post mutaranahura oya vraiment twari bwagirana imigenderanire mwari mumaze guhura aho basi live ukamubona ati nujya nawe akakubona ati nujya KELLYNA ego muri studio yari yagiye gukora ego yari yagiye gukora dusanga hejeje twebwe dushikiriwe irya post ntiyakudisturbinze wapi gusa nyine naratangaye naratangaye daga hari uburyo usanga nk'umukobwa mwiza yabonye umuntu mwanditseho ngo aramukumbuye hari uburyo avuga ni umutipe nawe si ibintu yadukanye n'ibiki we ntibyakuje ngo basi bituma bihera mu nyuma ubonye ko hari umwana mwiza twaramenyanye après hamani nkuko nababwiye atari hambo utabasha kumumenya turamenyana
ukuntu rero yaje kugukonvenka ku buryo nawe ubirangira urwo rukundo ruguyemo byagenze gute? Iyo ni vie privée man. Kandi abakongomani bahora bavuga ngo arafite utujambo dusosa kandi utujambo twabo ngo duherekezwa n'inoti. Apana buke bya bintu kumbe birakora. Sumunwa bavuga ko ni indirimbo gusa. None ki nk'ubu ko wamaze kumenyera amahera y'umukongomani ukamenyera kiyaza umukongomani, urumva ko hari umuntu azosubira kugushobora kwera agushire mu rugo sino? Abarundi nta mahera menshi bafise nk'ajya mugabo umva ntibizohava bikunda bizovura bikunda atashize mu rugo urumva nzoba nizamburiye. uzoca utakaza revo. Raba ubu umijana na iPhone raba uri kuri 15 16 nayo nyene vuba niyo nzokubonana. Hari umuntu azokora ivyo bintu sinavugira hejuru gira ikintu bivuzeko bom. Ibintu byose bifite impamvu biba. Manu uko ushaka kuvuga ko abarundi atamahera bagira rero? No, sikuvuga ngo abarundi nta mahera bafise, gusa ari majority turavye abakongo urazi yuko ari bo bantu ba mbere batumye n'inzu z'Ubujumbura ziduka. Ico nico bram. Ndabiye kuri la majority. Oya mugabo oya bonshobora bamureka ko bareke kwitinya. Ndakubaza ikintu kimwe kiri, wowe ukundana n'umuhungu agukunda by'ukuri gusa atamahera afise? aho ndamuvuga je bwaye sinzi uwavuga yuko urukundo ruhari n'amafaranga hari biroroha. Rero iyo ruhari rugaragara sha bavuga yuko rudasosa. Vitamine ruba rurimo ko nta selemine. Ruba ruhari gusa rubuzemwo umunyu utuma ruryoha. Ukundana n'umuhungu afise amahera atarukundo kwisha afise, no gukundana n'umuhungu atamahera afise ariko agukunda cyane, muri aba babiri wohitamwo nde? Man, nasanze urukundo rutugira abafu. Apana bukebuke. Rero uwo abafise rukeya uragerageza ukiyadapta hama mukagira. Ibintu bikagenda neza urumva uriyadapta uramushira kuri hit. Ku buryo agwisangamo ku nguvu. Cyane yuko n'uburyo baba buhari. Ego urumva nawe kiyaca ziba nyinshi. Hari n'abakobwa usanga bavuga ngo je ngo mpakeya ukagira iki ngo si ngombwa yuko ngo umpa amahera ukamenga nizo kiyaza gukoreshwa. Reka rugero utera malari. Umuhungu akenye mwakundanye hari mu mwaka wa kangahe? Umuhungu akenye gute? Umuhungu wa mbere mwakundanye yumye ukavuga ati je ibi bintu kubana ndabisohotse. Nawe twasohokanye bravo. Cyangwa yapfuye utaravuka. None Kellyna ivyo rero bizotuma hari abantu benshi usanga bagutinya kuburyo avuga tujya muntu cyangwa nawe uvuga ati ni bantinye nyene cyabo bantu mundeho bakenye. Oya mugira tube honete basha, tube honete tuvugisha ukuri. None murabona ko ibintu ubuye byoshoboka? Murabona neza rero ko ibintu byoshoboka yuko ega turabizi yuko izi nkundo zihari zidahari. Tugira gukunda duteka umutima wacu, ubenshi imitima barayokesheje. None none ubwo mvuge ko ubonye atarukundo gukurira ukibaho mani oya nyene ni rujya nyene turarufise mugabo nago gwarabaye experience niko novuga gute gwarataye garanti basi nyene amakopi kwe uvuze ngo amakopi ushatse kuvuga ushatse kwigisha nkambe ngo ntabyubona nyine nsigure ugenda ubu rero ngo tubwire yuko ubu rero urukundo rwawe ari rumwe rwa Adamu na Eva. Gusa rero n'umuntu avuga ati jewe mugenzanye ibintu keri nkaza nkabiguha nawe bisabwa yuko nawe hari ibindi bintu cuma ubu uri tayari kwarane ntubyumva none nawe ntuvyivugiye ubu niwe sawa ibyo bya sawa je ntabyo navuze ko ari sawa ubu urumva ofete ubishize ko umutima munini cyane urahasigara
rero ubuye izi nkundo ntazo kwe ahubwo bazotubwira abantu bakira formule bakoresheje kwe kuko ibintu byo byaragoranye. Wibaza ko biterwa muri relation ushobora gusangamo hari umwe akunda undi kurusha undi nawe canke ubuye kwigirisha turabishoboye twese turashobora kwigirisha mukabona yuko ndabirimo atavyo ndimo vraiment nakugwaza umutima mbona ku profil runaka ubu mukeneyeko. Yego Ivyo bintu baza ko biva kuki? Biva kubera ukuntu ibintu bigenda birahinduka. Ibintu bihinduka niko n'abantu bahinduka. Rero nk'ubu uyu bukene buri mu bantu ni byinshi. Ushobora kubona uwo muntu ati jewe ikintu ndamukeneye ko ni ikitundi irenganira. Ni ikihe kintu none cyotuma rwa rukundo rwa kera rugaruka abantu bakwiye gukora? Nukuri simbona ko abantu twese bamaze guhinduka. Ubu uye hibereye aba bad boys batewe n'ubwoba n'aba bad girls. Yo mana we amor niye picha umaze kubona kuburyo uvuga ati kumba abantu nuko basigaye bameze we akayiswara singene ko umuntu mudomako gusa nkene mbiye ati harakantu nigeze kubona ukuntu cyane vuga oya nk'ubu uye rero ikintu kijanye n'inkundo nta gihari. Ubu urazi ikintu gihari ni bya bintu bya pastime murahararana nuguhararana nyene iminsi mikeya hamukabivuga bya bintu byagiye kavuga ati none réellement yarankunda cyane kuri ubu muhenga abantu benshi turi muri vide nyinshi keneye umuntu ahaba juste uwo mwanya hama cyo wirenganira. Abahungu kenshi usanga barimo baprofita abakobwa ku kintu navuga nka sex. Abakobwa namwe akenshi usanga barimo baprofita abahungu amafaranga. Ariko abakobwa ndumva yuko muri kino gihe murakora kwe kino nayo mafaranga mukorera mu yaronka mukaca mwifuza no kurya amahera y'abahungu. Ni nkuko abakobwa kugira ubone yikuye amahera yaguhaye kigoye. Ico kintu nyene kiragoye. Kandi tuvuga yuko amahera y'umutipe musohokana nayi wawe. Amahera yawe nayi wanje muga amahera yiwanje sayi wawe. Abyumva? Rero turakeneye iyo affection nyene twama dushaka ibintu by'abandi. Twama tubishaka nyene bibi byiwacu mu biduhe. Kandi turinde kubisaba mwibwirize muduhereze. Rero kucuvuga ndumva atari mwe mwarutituye urwo rukundo. Sico oye. Rondera amafaranga n'urwo rukundo ruje muri abiko rutagenda neza. Rondera amahera hama umwana umufate neza urabe. Hari uyundi muntu nawe usanga afite amahera avuga ati je ntihagera kurongora canke ntihagera kubaka nzofata ivya bintu byose mbere nk'umuntu atabifise niyambike bisanzwe mbe ahiga umwana w'umutima. Ahiga umwana w'umutima azohige urabahiga harya twasanze no kugira abana beza naco byatumariye. Kelly we nk'ubunye uhuye n'umutipe ugasanga umutipe n'umuntu asanzwe kabisa yikenesheje ukaca umuca amazi ejo mugahura ari mu kiveriti umutima wawe ntiwogushinja iyo jijima wagize kuri uwo muntu. Sukuvuga uko sukumuca amazi komtersi niko ndabivuga rero ngo muce muvyegereza umutima yaje niko mvuga reality uri muvugira no muri rusange reka guca amazi umuntu ufise ico wabikuyeko. Jewe ndinde ndaguca amazi nk'ibintu bya byavuyeko hari umuntu muganira ukumva yuko wapi. Je vraiment ikintu cyambere je ndaraba mu mutwe w'umuntu vraiment. Yes. Ndakunda umuntu mvuga ati umuntu afise mu mutwe umuntu ndashobora kumuyigirako. Nyene wa muntu mvuga ati nubwo atubafise amahera urabona kase kazoza. Urabona kugira ndinde ndakwinyora ni wa muntu mvuga ati sha aya uraba mu mutwe kurusha ubanza kuraba mu mutwe hama hagakurikira. Ega umuntu ashobora kuba afise amahera atamutwe agira. Woro wo mwinyoruka ukikondera umuntu afise mu mutwe gusa atamahera agira. Ego hari umuntu vraiment mugendana ukavuga ati ndi kumwe n'umuntu. Kubyo haramutse habonetse na projet uwo mwizeye. Uri siri yuko wewe woheba umuhungu adafise mu mutwe ariko afise ibifaranga
ugakunda umuhungu afise mu mutwe gusa yumye apana kuma komteri none basafata bisi Imana sibayari basafata bisi ibintu ko bijana mu yindi nzira ata taxi ashobora gufata atani imodoka agira uwo muntu mwosohokana kweli umuntu ko ngo afise mu mutwe ngera twogerageza ntiwavura uca wibaza ati mbo uwo mutwe wowe utaramukura muri ubwo bukene uwo mutwe wowe ni nyabaki biragoye gusa nyine ntawe umenya ibintu by'umuntu kubera kunyaruka kujija naho si byiza ivyo bintu bigomba bingarukane kuri posti novuga ko watanguye gupostinga ku rubuga rwawe wavuga ngo bakobwa reka kugurura amaguru yanyu muhige ivyo mukora wari ushatse gutanga ihe nyigisho ico kintu hari ibintu ukora hakagera igihe ibi nyene bigana byo ku expire hari igihe ugura amaguru igihe kinini muga kazogera igihe ugasanga nyene biraba expire bigasaba yuko usubira guhiga ubuzima busanzwe hajye ibintu biraba expire natonome ugasanga urasubiye guhiga ubuzima mu buryo busanzwe hama mugabo ugiye urahiga nyene biga ibintu biratanga n'icubahiro kuko si umuhungu ari we wese apfa kukubahuka si uwari we wese apfa kukubahuka kwigira ko ivyo ashatse byose nawe nyene avuga ati uwo muntu ivyo arivyo byose nawe nyene asa ahantu yigejeje kandi nta muntu apfa kugusuzugura reka twigire rero na tara yawe gusa indirimbo yitwa Iriba indirimbo imeze neza cyane umuntu angana dukurikirana nizere ko umaze kuyiraba nyimba utarayiraba stoppinga kino kiganiro hamuje muri iyo link muri comment section twayipininze uyirabe n'indirimbo imeze neza n'indirimbo ifite clip nziza cyane ndashaka yuko Kellyna utugirira acapella right now. Let's go. Wakodiki kumutima uzaba wowe iwawe niho nshaka kuguma nibera ubuziraherezo turi kumwe niyo ntabuwawe nagumye nkusanga amwe kuri ryariba kuko ubwo nkukunda rusumba inyenyeri rutemba nka ryariba Marayika yatorotse ijuru mu kuririmba. Nuko bucuka ashaka ko kuririmba. Mu kuririmba ubundi yatorotse ijuru wamusigura. Ariko n'ubwiza ni vyiza vraiment. Yego. Antukiyo wiravye mu kiyo ari garerere wibonako. Kariho kwene. Akaye. Benshi. Akaye gake. Umuntu ntiyigera ashima abantu ntitwigera tuba satisfait. Oya tubwire nk'akantu iyo wiravye muri mirror uvuga ati mana ahantu wari kugira uku. Ahantu wari kugira uku. Tubwire. Ni hatari babizi twebwe nyene. Ikintu cyose maze kubona urafise igikundiro mu bantu kabisa. Haba mu kuririmba haba na bote. Ni jambere ndabikubwiye. Jambere ndabikubwiye. Uwa mbere murakoze. Oya ariko kubesha kiki uvuge ngo usanga abantu. Ega babimbwiye ijambere je ndavyumvise ahubwo murakoze cyane. Kuri kumeze nkuko onye. Meze gute? Ubu komprima zarabaye nyinshi bakuvuga ko kuvuga utanagiziha valere pe. Namwe murakoze. Oya izabandi baguhaye. Barakoze. Ntazo bampa si. Je baragutinya. Oya. Bani. Iriba niyo ndirimbo iri out. Turashaka kumenya ufise indirimbo nyinshi ziri out ariko
ibiteramo si vyinshi mbega bipfira hehe ni management yawe bipanga nabi n'abantu batakuyumvira ko cyangwa usaba inoti nyinshi sha biragoye kweri biragoye ngira ntibanyumvirako apana ngira vuga rero nyene bigenda ntubimenya ntumenya iyo bipfira ikibazo ntumenya iyo bipfira ntumenya nimba barakublotse ntumenya ngo ntibakuyumvirako ntumenya ngo ntibakuzi turashafise ibikorwa byinshi gina byo gukora hari uburyo bibiri bw'uko umurinzi ashobora gukora igiteramo hari kukurondera hari na management yawe nawe kukuronderera kukurondera watubwiye yuko si vyahatari ne nawe management hari ikintu bikorako ibyo ni byo kuganira hagati na management ego inyuma y'iriba twitege urafise kwanza collabo by the way nari ngiye ntanayivuze nubwo itarasohoka ya wowe Natasha Oda izoca kuri channel yawe cyangwa izoca kwa Tasha nyire izoca kwa Tasha kimeze uko nta kintu uvuga ko ngo nuko zose ningira ngoma muri suspense kweri ke bamushaka kumenya ibintu byose ega wamenye byinshi azobazwa byinshi erega ni sufo mariko yo promoting ico gikorwa n'ubundi ego usishobora gusohokera kwa Tasha usindira imbone y'ababiri nyene bumva turi babiri ego kubera iki guhitamwo Tasha indirimbo sigwanje niwe yaguhisemo twitege collabo rero nawe ryari uzoyikorana nande murashobora kuzibona cyangwa ugasanga barazinyimye byose birashoboka kandi tuzoreka gusohora indirimbo biramaze ukaja kudodora ahantu uwo muntu ntakugururire yo pana bukebuke really umva imeze kiragoye yarinde uwo muntu rero twovugira hejuru bavugira hejuru ba nta formule bigira hajya mubonye umuntu yasohoye akaririmbo kamwe bamwe bukabasi kubabwira ati kuraje mu bandanyi ndabumva binambuye ngo sha wapi ngo uraraba ngo ijya video ngo ugirene n'amamiliyoni bayagutwaye twengeresha biragoye ibintu baribaza ko twaje gukina football uburyo uvuga nk'uyu muziki w'Uburundi kumenga urimo ingorane nyinshi ga KELLYNA pana bisanzwe pana bukebuke ikibazo izi ngorane barazikeya nyene zikabaho kandi zitari zihari nkuko ushobora kuyisanga mu dukonflit dutandukanye utaruzi niyo tuvundurutse tuba urinda ugira izo ngorane uri umukobwa mungu wagira izihe ngorane abahungu barapambana pana bukebuke twebwe nuko ufenyera imwe ushobora gusigara aho nyene mungu nawe ashobora kubyuka ejo ukabona aragarutse duhora twumva ingorane zishikira bigeme baje mu mwuga wo kuririmba ugasanga harana agiye kudodora wamusavye ibi na biriya sometimes wamusavye ngo sex ibintu nk'ivyo wewe biramaze kukubako ivyo no apari no mu muziki ivyo no mu buzima busanzwe barabisaba rero si mu muziki honyene vraiment mu bihagararako cyane ikindi kintu Imana yayiremeye ku ruhande gitangaje kigoye no gutahura uwo muntu umuhuye yaca vyifatamwo gute nawe waca vyifatamwo gute ubu rero kubera mu buzima twese twize kwigirisha uca wigirisha nyene mu karengana gusa harimwo akantu indani nikobura koko nikobura hari umuntu usanga harimwo akantu ka munyankire ku buryo yakugiriye karya leverage ushobora kubutoba mu mbwira uwo muntu ariko ugasanga hari akakundi kawe agatimu kawe ubwira ati nakugende gake abo bantu ntubakebura nawe kugira ntibazohavure bagwa muri iyo herere kuko ushobora kuba waranayisimvye by the way ariko ugasanga we ntashobora no kuyisimba oya ari ubwira urashobora kumubwira ati uwo muntu ugende gahoro canke ahantu ntuhatambukira hasa kugendera byo nibishika ko n'abandi usanga baratubwiye yego twakuze twumva umwigeme ngo yagiye mu muziki uyu wa moderne
usanga bavuga ngo agiye mu ngeso mbi nyango ngo azohavura ngo atwarinda ngo agiye mu buhumbu ayo majambo ugitangura kuza muri uyu muziki ntiwayumva nta bantu bayakubwira mbega ubyumvise uyumva gute wabikora kwiki nk'ibyo bintu kubera ubizamo wari usanzwe wumva hari n'abandi babibwira uduzi ibyujemo kandi si bose babyakira rero ushobora kungena ubyitwaramo hagize ubikubwira ukavuga ati n'ubundi si uyu wenyine azobimbwira ndazi n'abandi barahari bazobimbwira n'udashoboye kubimbwira ndazi bimurimo rero uca wiga kuyakira hari uvuga ivyo bintu akaca agira akaguhana fact akakubwira ati ntubona naka ko yavyariye muhira ntubona naka ugasanga arashobora guha nka example y'abantu nka 3 canke 4 kandi ugasanga n'abo bantu nyene vyashikiye ivyo bintu bari barigeze kubibabwira ariko bakaca bagwa muri urwo rudubi wowe ni ikihe kintu ukora kugira bimwe bakubwira ntuzohavurwa mu rudubi kandi bari baraguvuniye akagore oya Jesse nje kwigira actrice principale kweri kuko ejo nta uhazi kandi sinshobora kugira ngo mvuge ngo urumva ngo nzogira ibi nibi kuko ejo nandi ushobora gusanga ndahaguye ariko nabo ntibibagere yuko nabo nyene mu mafamiye yabo usanga harimo abana byashikiye ibintu nk'ibyo mba turi mu buzima isi yigisha byinshi si mu muziki gusa yego iyo wakiriye message y'umuntu swati yo mu diaspora cyangwa yo mu boss ngaha mu Burundi akakubwira ati KELLYNA ndashaka gusupportinga nawe ukavuga ati yego mwe wamukoze kaca kubwira ati ngo utore amahera kuri biro uwo muntu cumwishyura guteka keke kuri biro turaja kuyitora nase biro turaja kuyatora kwe akaca kubwira ngo yatore mu kabare nawe nyene turaja kuyatora akaca kubwira ngo yatore muhira umuntu aja gutora amahera muhira gute bika muri confrefort yo muhira ntawe urabikubwira reka ninamuka ngiye kuyatora muhira nzoba ngiye kurya kubera iki erega muhira hari saro mushobora kuganiriramo hari n'icyumba none ku buryo woronka amahera yo kubumpa ukabura yo kugushikana muri ville ahantu two kwicara cyangwa ntuwerekwa abantu hari muri weekend yiri waryamye yararuse umuntu arashobora gufata uwundi munsi bari mu kazi umuntu gusanga ku kazi cyangwa ugasanga uwo muntu ntiyakira abantu nta audience atanga mu kazi abafise akazi kenshi kareka ibyo bintu ushaka utita mu kuyaheba yewe amahera umugani uraho n'injyankuta nta mu diaspora arakurungikira amahera arakubwira ngo ngomba kurungikira amahera akaca gusaba yandi mashusho ameze neza be honest ahubwo je bahora bayansabe nta n'amahera baba bampaye nukuri hotuma no baza avuga ati ndayarungitse uje kuraba mugapuma wigirisha abaduka kenshi nta nawe baba bagwaye kwe akitora ubwiriza ibintu nk'ivyo tani cy'umuramburi aka message wacu mwishura hamwe direct kaca kavuga gute ibyo bintu biba bigoye no kwishura wowe nyene urumigwa bavuga ati umuntu ntiyapfararinda n'ukuri wacu mwakira gute nko mu gihe aciye aza mu Burundi mwaca mubana gute muzina ntibiranshikira kwe ngo umuntu kenshi usanga ari abantu ndazi usanga nyene ari nk'ijyambere muvuganye ukabona nk'uko nyene bababona ku marezo sociaux haca abona yuko yo kwipermettre akubwira ibintu byose amahera menshi maze kujya mu diaspora yaranga kironkwegere kwe kironkwegere basivuga makeyi oya je nta mahera yabo ndaje ubwo muvuge ko aba diaspora bose taramwe gusupportinga mu muziki w'u Burundi none ni ban supporting hamanzo ndabivuge kiri vugishwe nta munsi uraja kuri bank ni supporting endo shanza ndabivuge ngaha mvuga ati bampaye yashaka nzomutaginga ndamuhe credit ndamvugira ati naka yamaye ni kuvuga ugiye yaguhaye amenye ko yaguhaye ubudende udashobora kuvugira imbere ya kamera ewe kamho none kiri uretse kubesha je nama nabonye abakobwa urenze haba ubwiza haba iki bambwira ngo naka yampaye $500 naka yampaye desa wowe ugomubwire ko ari kubera iki babazi icyo bakuziza bazi nyangira ntibambona je ahubwo murandangira babasha n'ukuru usanga ama connection ataramwe ahantu turi system atari imwe muramuduconnecting kwe
babwire Instagram yawe basi bazokwandikira ubunyene. ni KELLYNA kweka nk'umuntu anyandikiye ku idiri nk'iyo y'amahera ndanyaruka ku ishuri nyakoni diri umuntu ashobora kwandikira cyangwa message umuntu akwandikiye utigera wishura ni message bivuga gute? hari message kwera uvuga ati okay none ngo na reka zibwire turwe yavuga nibisanzwe iki nuko uwo mudomako gusa sinzi kwera image namaze guha umuziki w'Uburundi sino umuziki w'Uburundi gusa abagize umuziki bose ubona umengo warirekuye kugezaho umuntu wese yumva yuko yo gutora habonye ubona gute idiri tuyikoze nyine urafasha umwanya wawe ugira unyandikira ibintu nk'ibi nigabana ari wewe iyo diri woyishobora baragaragaza ntabwo wongera no gukora akabiro tuvuga ati ingo muyandikisha turakira kandi bushinze akabiro we uretse ko kwitaba abantu benshi urumva abantu ukuntu mwabaye nabi oya je ndavye uburyo abantu bagukunda je nibaze ko abantu bakikuje ntavyo bakubwira kuko je ngerageje nkara abantu banyikuje nyene bavuga ati KELLYNA kiratesa KELLYNA kirimba neza wowe uguruje akabiro gute nibareke gukoresha amajambo waje barampa n'amahera nawe muraduha amahera murabe imiziki dukora kuvyo bimeze shaka gusa nivyo barabivuze nta muntu haga amahera kweri none kire ubona usa n'umusinza apana n'amahera gusa umuntu arigera ashima none kweri kuri ntashima none ni jewe jenyene kwe guto kwitandukanya nabo ba kareka oya mbwiranye ikintu ugezeko uco uvuga ati je ubutunzi bw'isi naraburonse ndakwije ubutunzi bw'isi naraburonse ndakwije ka muntu ntashima kuko ushobora kuba impuno musejo nkaca ndakubwira ati nkeneye ibi kandi umva ndabikeneye sinshobora gutora itiro ntabironse none ko bavuga ngo umuntu adashima ngo n'umunezero ngo ntawaronka ngo umubone umenga kare ko niwaronka amafaranga ivyo bintu byo kuvuga ngo nta minezero muronka ni muyampe mura ko ntaguma ntwenga iyo uronse amahera menshi ikintu ca mbere ucukora kikaguha umunezero ni iki? ikintu nkora kira mu munezero kubona gusa ko ndayabona muri account ariyo byonyene ucutwenga mandi mukamudu keza oya iyo ukeneye kuruhurira mu mutwe ukavuga ati amahera rero nakoreye ninjije reka ngende kuyaryosha muri bino bintu ndaryohe nko muri bino bintu niki kintu gishe kikuza mu mutwe cambe nka voyage ahantu hatekanye ujanye n'abantu bari poshe yawe babitesha bra reka tugarukire mu muziki umuntu yatanguye projet aba yifitiye intumbero KELLYNA umuziki awufitiye intumbero umuziki intumbero ndawufitiye ni cyane mugahubwo je sinzi intumbero mfitiye shatse kuvuga iki ikibazo ubu nikiri ku ntumbero mfitiye umuziki ikibazo kiri umuziki mfitiye intumbero yiye shatse kuvuga iki abintu usanga biri flu mu muziki nyene yatari je nimwe ndakumva umengo maze gukora n'ibizazane vyinshi niko bimeze yaguse cyo nakwizabira nyene abantu bategura amasho nyene no kuraba bazi baragira ari ko duhari ujya gusohora imiziki simaze mu gihe kinini maze mu gihe gitoya mugabo uri kuraraba ukungene ayo usohora nayo winjiza yano biratero biramenana umutwe kweri n'amamigraine urayumva yose umuntu aza mu muziki ku mpamvu zibiri ushobora kuza mu muziki kubera ukunda ushobora kuza mu muziki kubera ari business KELLYNA ari mu muziki kubera iki izo mpamvu zibiri zirakwiye zose hamwe wowe wazifatiye hamwe ndawukunda kandi ishaka ivyunguka manzi ukunde yama ivyunguka bize mu nyuma iyo ntaza kuba ndawukunda simba narinjiye ahubwo nyene nturi umuntu akuze cyane kandi nturi umwana kubera iki kuza mu muziki muri bino bihe ibihe bya gute niho nyene timing niyo umenga hari ikintu wari urindiriye runaka ati je nzoza mu muziki muri kino gihe
nabishatse kuva kera mugabo ikintu c'umuntu ntaho kija kandi ku bintu bishatse siko bigenda misi yose. Hari ku ngorane kumva z'abasponsor canke sinavuga nico. No, hari ibintu nyene usanga atari umwanya wavyo hataragira. Uhita winjira rero bigoye. Hari n'igihe usanga usohokana n'umutipe akubwira ati jewe nta bintu vy'imiziki nkeneye kujamwo, iyo kawe uramaze kwishikirwa nayo? Aza yihenda wonsange muhama aca avuga ngo ninda uvemo azombona. Ataje nyene mvuze ati ndabona ko hageze ko mpagarika. Sha uwo twozitamba bugaca. Ega biragoye, ibaza umuntu wamusanze mu kintu wakimusanze hama wonye nuriyumviriye neza ngo hagarika ibyo bintu. Hari n'igihe usanga ari vyatumye anakumenya ahubwo. Ibaze rero nivyo vyatumye akumenya. Aya mbwa kandi vyama vyabaye. Gusa we ntivyo kubako. Kumba ko ni kimwe kandi sinovuga ngo ndahire. Wari igihe usanga nejo araje ugasanga n'umutipe nyene ifite inota vyatumva. Bayo amahera ushaka ndayaguhaye. Sasa njemba yo niruka. Murafyina n'ivyunguka. Keri ndakubaza ikibazo kimwe. Ufuka he? Ufuka ibubanza. Niyo wize secondaire? Ko tumenyereye abana b'imvukira ngari busanga bakunda amahera, abana bibanza nawe namwiyongeso yabaje nko kufa ryari? Wewe mbwira ko wanka amahera basi. Mbwira ko Keri we birarengeje. Birengeje gute? Ico niko ndavuga kiri exagere ikintu narengeje mumbwira. Namwe bwo muraza kubivuga muri commentaire mumbwira ikintu narengeje muri ivyo bintu. Uburyo muvuye ko nkunda amahera ku rundi rugezo. Ati rero abantu bareke kuguma bakubwira ngo baragukunda bagira iki ariko badashobora kugusponsoriza mu bintu ukora kandi bazi yuko ibintu ukora ubishira nk'amafaranga. Bayakwera ari umuntu afise umutima yumva yuko ashaka gufasha umuziki ndundi. Vraiment bararaba bakubita agatima bavuga ati umuntu turabe basi tumuhe na video imwe akore abandanye ibikorwa. Sino rega nayo mahera atabonetse ibikorwa by'umuntu birahagarara. Birahagarara. Muri iyi minsi mikuru tumwe turasozera umwaka wa 2024 abantu twitege iki kuri KELLYNA? Je nabahaye iriba. Nabahaye iriba. Ngende muyirabe. Kuzohera canke musange ndabongeye mugabo kuri umwanya ndabahaye iriba bra. Izindi ni muri 2025. Ibindi muzobimbaza 2025. Ndashaka ubwire ijambo rimwe abakunzi bawe wifuza kubabwira cyane ikintu bomenya kuri KELLYNA. Ikintu nifuza kubwira abakunzi banje ko kuntu nyene muanda mu supportinga mu banda ngo nyene abatararaba indirimbo yanje kuri YouTube mugende muyirabe ni KELLYNA indirimbo yitwiriba mu partage imbuga zanje abatari abona mugende page ya Facebook, Instagram, TikTok hose ni KELLYNA. Ego hama nsaba n'abantu babakunzi umuziki ndundi mubashe gusupportinga abantu bari mu bikorwa bariko barakora kuko niho tubandanya kandi niho tubasha no gupresenta igihugu dufite ibikorwa bisa neza. KELLYNA reka nagushimire cyane. Ndabashimiye namwe. Nzira ko n'ikindi gihe nagutuma ko uzotwita. Nzoza mbanguka. Reka nagushimire umuntu wakurikirana ibiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wubahwe, big up on yourself.